nawe ubona mu hagati ujya musi mwari mumeze uko none kugira ngo je niho meze ndahirinika niko cubininika urabona nk'ifoto isohotse deja umuntu ayibona acavuga ati bano bantu iriya kete kandi mu kiganiro meze neza ndakubona nanje meze neza niko sanzwe mvuga gusa nasi kintu nshaka kutuganira ikibazo mu mwanya umva kweri no kwima umwanya umuntu wanje kandi nashaka kubwira ukuntu nyine amaze iminsi niyumva gutandukanye no ko nahora niyumva afite amaze iminsi numva mbuze amahoro nkabura amahoro ku bwawe umva nogenda kuri WhatsApp kugira ndabe amasitati yawe ndakubone ndagenda mu mafimu kina kugira mbone fimu kina aho utarashikirwa nkasimbisha kugira ndakubone ndiko ndakubona ngo mbaye amahoro nkaryoherwa nibadana n'ibintu dukunda bamwe n'ibiki umva menga ntotora na telefone ngaguhamagara muga mutima ukananira ati nanagira umuhamagare kubera iki urusi ko za kwitaba canke meze gute rero nagiye kuvyegeranya neza vyose sanga ndakwiyumvamo rero nyuma yo kwiyumvamo numva nyene notsimbisha ngayo kubwira ko bimaze igihe binduhije kandi bimbuza amahoro rero nashobora kubwira ko ndakwiyumvamo sinzi nawe ko vyumva Hello guys, muraho meze neza. So twe turashima Imana uko biri kose. So musanzwe mutumenyereye dukora usanga turi mu n'umunsi twaje mu yindi shusho. Dufise abakinyi ba firme babiri. Musanzwe mumenyereye sana Justin Nabil hamwe na Ornella Mutoni. So turabakiriye kuri Senga Media. Asante sana Senga Media kandi nagarutse naravuze ko nzogaruka wagarutse ugira kandi so muraberewe cyane muraberewe cyane pe urabona no mubera papa wa Toto ahubwo nubonegera mubiri mwobasha ndafise nukuringira mubiri twe bato tuberana n'abantu banini nkabo ahubwo Ornella ubushize yaratubwiye bashe ngo ari en couple nawe urashushe ntiyanamwakira niwe wanjanye nimuramutse kwanza abakunzi basenga Media nimwe mwanjanye abanyuru kuri kiba Senga Media turamukije cyane amahoro y'Imana bane nawe cyane gose sara tuvumbuye twari mu kazi ngo turakora asesi nawe kwera ngo bimeze bite rero ngo ubushize okay reka tujane n'ikibazo mwe munjanye mutararamutsa n'abakunzi basenga Media ubushize Ornella yatubwiye ko ari en couple yatubwiye ko afite umusheri ubwo ujya musheri yavuze se just vugisha ukuri hani mvugira afite umuntu hagira ngo umusheri yavuze nije yebura usanga ari wowe kubera uyu ni mubizi ko ari umwana wanje no umwana wawe ni muri firme kandi nuko wabagize ko ari umwana wawe ngira nuko babonye ubunini babonye iki ariko mu buzima busanzwe ntibishobora kubuza ko umubera sheri oya mushingiye ukuntu mutubona urabona uyu ni mama wanje muri film ariko ramwe mushingiye ukuntu mutubona mu buzima busanzwe muwe mubibona gute muranaberanye pe kuri je ko maso yanje muraberanye ariko ni muranyishura basha ubwo bamusheri Ornella yatubwira se we just oyo washobora haje umuntu bamwiba mukutaje mbaza ahubwo mbe kugushobora mu buhe buryo guterura nicoco nanje nagenda mubaze impamvu atogushobora ni mu buryo ubwahe nimba ari kuguterura abantu baraza kwivuga mu comment bakunda gushimanza uzabumva ngo bibiri kubusa ariko Ornella jewe sishaka commentaire z'abantu ushaka wewe wenyene unyiyishurire niyo gushobora mu buryo bwahe bon iyo umuntu agiye kudiraga umuhungu cyangwa umuhungu agiye kudiraga umukobwa cyangwa bamubwira yo mani ke umukobwa wazo mushobora wewe ujye mukobwa kuno ujye mama defa meshi ikintu cyambere maze kubona dufise nk'ingabire mu Burundi ku bantu ufise umuntu akundana n'undi cyangwa umuntu yakunze uwundi
defo ziba nyinshi gusubira kumbwira ati yo biraryoshe muraberanye bimene baje imbere iki niki oya bibi biza imbere nivyo guma biza bibi guma nk'ubu urabona bamenye ko dukundanye reka muca bashaka ko twankana caba ibintu vyinshi none wewe juste wiyahuye kubera iki none ari yahuye jewe ndikiziriko none bimeze gute mwebwe Okay, sawa basi Nera ijya foto mutubwire inkurikizi ya zijya foto canke mutubwire ko mwoba mubirimo nko je shaka kuvyumva canke abakunzi ba Senga Media narabonye ifoto n'ukuri post sinzi ko ari just sinzi ko ari inde mwara postinze ifoto mufumbatiranye ewana urabona hagati yanyu atanu umwanya ucamwo oya none mugira mumbwire ko ijya foto ari yuko nyene canke vyarijanye uko nyene aho amafoto dufise dupfumbatiranye naho ni menshi twasha tugira aba ex benshi muri film abakinyi ba film no none igihe ari ya filme basha muvugishije ukuri n'ukuri hari niyo muri scene canke oya two turakina film none muri ko murakina film amashi turifotoza muca mwifotoza mufumbatiranye mushaka kudufoto n'ibisanzwe murafotora mudufotora urabona akagasohoka hari umwanya ubona hari umwanya ukora nawe ubona muhagaze ujya musi mwari mumeze uko none kugira ngo je ndiko meze ndahirinika niko tubininika ariko urabona nk'iyi foto isohotse deja umuntu ayibona acavuga ati bano bantu Bari iriya mu quelque bindi chose bintu. kandi uri mu kiganiro ibaze Okay. umva point ya sisi nayumvise Nashiteranye nidukundanye numutugirire nabi nimukundanye okay Arabizi, basi ko tubabizi. sawa oya navyo basi je nimba nabizi Mama abakunzi wanje basenga Aline. media navyo bazi Aline ni sawa mama sawa wanje. basi Justin we yaratubwiye ko ari single birumvikana we wavuze yuko ufise sheri nta musheri afise uyafise sheri je ndi single nabwo rero nanje narinzi yuko ujya musheri yatubwiye yo bari yo nce gituma nabaje yaza kuba ari jewe yaza kuba ari jewe mba narahukanye uyu ahubwo erega nkamwemera. Ornella nubundi jewe nimba hari uwo yoba yarihakanye akaba atamuhevye n'ukuri azoba arakajuju naje wanyihakanye kujyanye yabivuze noce narandaguhevye uravyumva basi we rero nashima muri industry turi single so mubikura hemwe Reka ivyo bintu. yatambutse aremera aravuga ati ko ari yankupe ni jewe namanitse amaboko ego basi rero Ornella umuseri wawe ni nuwasanga umuseri wawe atari single ambesha ndo iyo nje kugaruka abantu mwari muzi ko ndi muri couple mwatumye ndabiyemera ko ndi yankupe no kuri muno Barazi mwanya bose. mumbone dore nivyo biba bibabaje naho ubundi vrema abasheria okay basi Ornella kuri wewe uri en couple nk'umushero wabonye njya foto mwafumbatiranye Cyane, uko muri ko nakimwe murabikora na benshi. Juste nana kimwe n'amahoro menshi jewe just icambere bafite kuzizita mu rukundo ego jewe ari kunyene mubona nivyo nigo cyane band n'amahoro menshi we turi kumwe ntituri kumwe handa ndagenda ndunguruje ariko turi kumwe bamwimeze gutya ego aranzi basi Baratinya arakuzi ngo- basi arakuzi ko ari vya filme canke ashaka kuvuga ati ujya ndamuhebeye nariyakiriye nyene kuko abikora kanshi filme kandi jewe mu buzima busanzwe jewe kira muntu turatwenga ego kandi nivyo kira muntu vyiza turahuza none iyo nje mu gisoda rero ngo umukinyi wa filme none ati ifoto zawe wamubonye ko twe turabizi nyene ariko hari abatinya ushaka kumubwira ati masene yo gusomana kanga gusomana ngo sheri wiwe canke nawe ntusomana mugabo ucufumbatirana ivyo nta nakimwe arandi amabere yafataye agenda gufatana n'abandi bahungu arafite amaboko amabere agenda gufatana n'abandi bahungu arafite amaboko no sinashatse kuvuga ngo amaboko afate ukunye basi gukora nako urabona nk'uku kuntu Basi gukora na- yanteretse ko ndayumvise wayamuteretse Ariko aravuga nivyo navuze n'ibindi n'umubyeyi naronkeje ibyo nari ndiba numva nanjye nitaho none wumva okay merci beaucoup basi mwiyo misi heze yaro aka video nabonye Ornella ariko atera imitoma mwariko muraterana imitoma nerarakaze arakaze yarakubise vraiment narabonye ko imitoma. akaze nera kijya gihe urashobora kuba warabahatishije ushobora kutwemeza hanaho yego ndamudirake Justin twemeze nivyo Twemeze. uya munsi urashobora kuba waratomboje ushobora kuba cyaraciyemo yego vrema oya Jesse Fomboza twemeze basi oya twemeze basi urumva nguma kabye urumva haca ntoreramwo nka tubiri dutatu nzogenda kubwira umuntu warumvise ko wanje natazi kutiraga uyu warabyumvise Oya, waramutaye hasi. Waramutaye hasi. bisawa ngo bidakunze mugabo washobora kuba yashaka imitoma yawe kuko nawe nyene ashaka ko yigize ikicu kunda nimba unyumva
je nzoza ndakubwira ati birimwo ndawukunda uri tayari nturi tayari ndi tayari turagenda sindi tayari nzoca nkura wawe ndaza kubwira ejo ngo ejo ngo hinge ngo ejo urabona ndavyumvira ejo ngo ngo ngende kwiyumvira wiyumvira iki nizo kwiyumvira zakera kwanza wewe ni ujagiye TikTok nashira wanje ashira wanje taramugoye kumbwira mani yaraninye akavuga ati jewe yahavane uyu mudada angwirikize emwe n'igitutsi kirekire ndandi sinukanje ego nivyo vya bindi navuga ari umuntu ashobora kutadraga umuntu kubera kumutinya akibaza ko akavuga ati ahujya muntu yoba atari en couple reka agacafana udusoni okay vuga gutangura ngo mugenzi ngo tubesha rero komeza rero twemeze kujya twemeje kuri Facebook nshaka ndamudrage ego niteguye kandi kubisa ibintu bya navuga oya kugira mu muye kana fomboza umayenda mudrage muri CGR turabagenzi tuzi oya ntimuraba okay basi murazinanye ariko nazi ko ndamukunda ntazi ko mukunda mudragere ahubwo nibwo bwa mbere tubwihura hajya ujya munsi mwe mwashinga ari ryambere mu gihuruka cy'umudraga just sawa nabivuge basi nubwo ashaka ansubiremwo biri yavuze kiriya gihe ntaco bitwaye yari abarafite bari gufomboza sinobisubira si gufomboza umviriza she wewe mudrage basi nka wewe nyene Manina nigoro urinda kwipanga mama biragoyeka twene nabeshi batuturaze just ni bon mais neza d'accord Not mais neza niko sanzwe mvuga gusa nasi kintu nshaka kutuganira ikibazo mu mwanya umva kweri no kwima umwanya umuntu wanje kandi nashaka kubwira ukuntu nyine mutima siniyumva gutandukanye no ko nahora niyumva afite iminsi numva mbuze amahoro nkabura amahoro ko bwawe numva nogenda kuri WhatsApp kugira ndabe amasitati yawe ndakubone ndagenda mu mafimu kina kugira mbone fimu kina aho tarashikirwa nkasimbisha kugira ndakubone ndiko ndakubona ngo mbaye amahoro nkaryoherwa nibadana n'ibintu dukunda bamwe n'ibiki numva menga ntotora na telefone ngaguhamagara muga mutima kananira ati nagira umuhamagare kubera iki urusiko za kwitaba canke imeze gute rero nagiye kuvyegeranya neza vyose sanga ndakwiyumvamo rero nyuma yo kwiyumvamo numva nyene notsimbisha nkayo kubwira ko bimaze igihe binduhije kandi bimbuza amahoro rero nashobora kubwira ko ndakwiyumvamo sinzi nawe ko vyumva Mungu uri kuratuba uri nkanje wo kwanga cyangwa ngo kwemera ndemeye ni mama uremeye basha agaragara mugabo nkomu agina no muri filime agasubiza inyuma we kaza ibazesha ni nk'umuntu nk'umugabo wabandi yehora nanira no kurikimana yacaye umugore wiwe wanira vyibaza ni toma nimbari yahora n'umusheri nafite yagize navyo muya kandi asanganira ariwe yato nasiwe yareshe nkoze sheri sishobora je tete ko ari wowe unkunda cyane nkayibona nkamumanza ngutishumva ni wo gukunda cyane wowe n'ibiri ntankunda cyane ho bavyo kude je nshobora utankunda cyane kubera jewe ucambere nkunda nyine aba yiyubashe ubwiwe ko yiyubashe nanje aranyubaha kandi muranyumvira naho amamahitamwo tangira umusiti canke imbohe yisi none wumva utankundi byo bigira kandi rero ariko rero urabona umukobwa mwiza nkawe ariko ni mu babangu batizera ashobora kugira ubwoba bakavuga ati uyu mukobwa urabugira mugabo nunkorako naco mbwira kubera uvuga ati ndamukeniye basha murankoreye umunsi no kuri kw'Imana ndaryohewe impanuro nohereza umusheri w'uyu muntu nubwo hajya ndamuzi cyane Minduri yuzi yo nuko yo mubungabunga vraiment mufate nka magi kubera ko uyu mudada yarababajwe ikirenze kune na benshi bamwipfuza zubeze ujevyeje gatonye usanga bamudatse ariko mugabo afise kandi benshi bamwipfuza nawe arabizi arayibona basha none umugabo yitesheje
umugabo yitesheje umugore nka nenda je ndashaka kumenya basi umusheri yo bafise ameze gute menya ko cera kandi hajya nta n'ikibere gusa kuko uyu mugabo atagoheba uyu muri kumwe ntiyari gushikirwa nanje sineko uraza amahoro mfise shaho ndabibona ora kuntu mvyibushe amahoro menshi keya nabikoroka mwana amazi unacibagira cyane mbere kare naribagira gusa urabizi twatanguye ko yacayibagira amazi yari mbe menshi ariko aho tuvuga iki kacu nyibutse kubera kahise umubwira script ni fye basha tumubwire ko umugabo rero yoba Umugabo. yoba yagize neza umujene ni jeune apana uyu bari kumuyubunye ugiye amusize uriya yamusize tuvuge ko yoba yagize neza cyane turi kumwe tumushimire ko yoba yarakoze yarakoze amfate siwe yakoze kuko ntiyari kubishobora wewe yabishaka ahubwo n'Imana yabikoze Imana Rero, yabikoze nshime ko Imana ivyo yashatse gukora ko arivyo vyabaye vyiza nta kigore cifuza kuba kidafise kigabo mugabo niko Imana yabishatse ubwo rero niko cabaye nyene kandi neza kubishima ok merci beaucoup hano rero iki kibazo tugiye ko ni ikibazo cyo muri filime sivyo nizahe sene muhora muhura nazo zikababera intambamyi canke mukavuga ati jewe iyi sene dusanzwe tuzi ko umu acteur cyangwa umu actrice ashobora kuba yiyemera akavuga ati je nta sene nimwe ntokora isene zose ewana ndavanyako nizahe sene zibabera intambamyi ukavuga ati je iyi sene yongora gukora cyangwa ukavuga ati jewe iyi sene ntayo nokora seneje yongora gukora niyo gusomana gusa gusomana nawe niyongora nawe no ishobora ko ni guha agaciro umusheri nyene naje ubwanje nawe ubwawe yarigeze gusomana bitera uruhagarara urabona aba bantu bafata nk'abafasoni bivanye n'ukuntu bamaze kwibaruka abana n'igihagararo cabo ariko bafite ubundi buzima bwabo busanzwe urumva rero asomanye biratera ibintu birefu amenganje wa mbere nsomanye muri filime abandi n'ivyasirikeye ko je vyarasirikiye basi nimba atari banga uko kuntu wasomanye wari wasomanye nande kugira bisirikire bayarinde hake uramuyoboka sisi nawe twibuka namwibuka mugabo rero kiri ngakwiye se mbo si comme scène hari ibintu biba bigoye hari nk'ukuntu urabona nk'uku jewe usanzwe kumenyeranye kacumuza muri filime ngo ni mama kumwita mama yarigeze guhura n'uwo musheri wiwe nukuri ako kantu ndagakeneye jewe rero bamaze kubivuga vuba ndagashaka urumva yahuriye nawe muri scene ahuriye nawe muri scene ahubwo baciye bamenya ko ari umuntu w'umukinnyi wa filime rero ahuye nawe muri scene yari mama we none mwahuriye nawe muri scene gute bigenze gute aho ndene nanje natangaye ko nzi yarigeze kuvuga kuvuga abere cyane nabere n'umusheri wawe baramunyagiza sana mani baramumasa ariko se umusheri wawe none ko gucyo uvuga ngo kuvuga abere ko ari umuntu banyagiriza muri sinema ko ari umuntu bakwagiritse yego n'umuntu banyagiriza sivyo barabavuga cyane ndi mama wiwe shawe wavange wafite amazi mu mutwe urumva rero kumwita mama byarangoye kumbe ngira just none ni gutevye kugora kumwita mama uzi ko nta kindi kintu muhuriye ko ni muri scene none umuntu mumenyeranye sigura ko utamwita mama oya urumva hari ukuntu badu action nkaca ndamura mu maso cyane nako zamenya kuvuga ma nawe kaca twe ngo mata uba muri ya image mumenyeranye ukazibona umuntu nkanye ngo ndamwita mama irakugora rero scene harabaye mu ntango ariko ubu namenyereye je gusa umuntu aramaze kumenyera kuvyara abantu muri filime barafasha uyu mubiri nsha umubiri kuvyo hari byiza bituma baguha agaciro kanini umuvyeyi mwanda bavyara batungana ugasanga n'umuntu aragusumba imyaka mugabo muvyara none ko wavyibushe okay merci beaucoup beaucoup aho giste kumye mbatari bangufise imyaka ingahe ndi muto ndacara umwana acari bebe umwana afise ubwanwa n'ibiraho tutabona wereka ibiki ibiraho ubwanwa n'ibiraho tutabona bana yiganiro imwe okay tubasabe mu kurangiza ikiganiro cacu tubasabe mupozanye question mwe mwenyene umwe apoze uwundi mwishurane na juste nangura wewe
nangura si uri direct se wamana ibibazo mbaza Okay, ku bantu bari ko bararaba film Imanga eh urabona ko dufite ikibazo cy'ujya mugore mu nzu kandi bisa nkaho umengo ariko araharanira urugo rwiwe kandi nawe tukaba tuzi ko hajya ufafise umugabo wa kera nanje urabona ko hageze yaho baduteranya niki nashatse no gufata ku nguvu nubwo vyanse gose yaragize imana yahuriyanye ndumwana mwiza wari kumufata ku nguvu none mama afise umwana mungana wo mu vyu mama bica bija ku ruhande ariko nuko oya nje nsanzwe ndumwana mwiza ntivyari gukunda wewe hajya wewe nka Aline muri urya rugo bimeze bite urabona nka wewe ubaye uri ndikumbariza abafana uzovyifatamwo gute muri urya mwanya nikunzo bifata musanzwe kurafata ku nguvu yego bani birababaje ko n'umwana wavyaye akarafata ku nguvu umuvyeyi angana na nyina kuko urumva hajya we ntuzi ko nivyo nubwo twe twabibonye nka kaho yahatirije bikanka ariko je navyo ndije nasanze wewe bisa nko vyabaye urazi none ukuntu bimeze je nk'umuvyeyi niseruka nkabona umwana wanje ashatse gukora amahano nkayo ko umuvyeyi deje akuze niyarondeje no kubana bangana kandi akaba n'umusore anagiye kuziraga wo mwemera je uganje nanje noronka mvuga haje uvuga no burabona nogwa mu mazi nkumiko nkikubona we nawe wotanga kwitora amakosa ndambonye ukuntu witwara niho nomenyesha ndakorera nomenya tuyu muntu yarari mukuru canke nawe yafashwe ku nguvu ko nibitahuritse umugore nk'uburyo ko nomufata ku nguvu bisigura ni wewe yo gufata ku nguvu niwe yabafashe ku nguvu nokuri wanje arankunda aranshigikiye kweri no mu komera ngira bwati yafatiye ku nguvu umwana urenga ubu ngayishije baze bugenda imbere aya ni open umwana wanje yafashwe ku nguvu umugore ukacunjana directement bakencu ngo je ngo bamfashe ku nguvu vraiment numva ko marama haje no bivuga yabamfashe ku nguvu umwana wanje yahohotewe niko abavyeyi bagenda bavuga reka ari bagaca bampima haje umuhungu bamupima gute kugira baraye ko yafashwe ku nguvu bapima kugira ko yasohoye ndazi sindi byo bapima numva nukuri ariko bapima ariko tu numva okay nijashikira ndakwaza neje ngundana muvyo ndamubaza okay tugize kuri ariko Justin sheri wawe araraba ibiganiro nawe ngira sheri wa Justin uraho pole sana rero kubivuga nkaho mengura mutse umukobwa mama kubera nzi tumubura sha tunachoana kuba singo nigikunda guhebwa uzohebwa guheba uhebe kuba singo wezi jama kama mimi siwezi kuwa singo musheri wawe ari muri industry nari muri industry ndamukomyagira ngome na uri muri industry shiranje ari hanze shiranje aho hari ibihuhusi bivuga yuko umuhungu yitwa umuhungu yego yitwa Izo Chris Izo jama yangu bififi bififi bisigura best friend forever ni best friend ko aga forever karagwero mwashakanye karapako Izo wihangane nimba waranagashize ko wihangane ko narigeze kubona uga posting bififi kuri jewe Izo apostinga gute bififi avuga kuri jewe urabesha yo postije nazi wo kamenya niya yapostinze ryari ahubwo gutumenya post ziwe nyinshi mwavyumvise twagiye rero noziyabegwa gute umva post ziwanye zose uruziraba neza nani minushirako ushirako link nahone imwe gusanga statistique ko ko nigeze kugushirako wigeze kushirako he kuri anniversaire yanje nawe ngiye anniversaire yaje ngongera ushireko sishura kureka kuraba stat y'umuntu none je WhatsApp ikintu camenda ikorera je bififi je we best friend nawe si bififi navuze nsiko di best friend na forever nashize ko forever jewe muri make nje kumbaza ngo forever nayo Izo na forever hari nawe ne kuri we nayo yaha none ngumvuze ngo ni bififi umushiri wecha yibaziki ashebaza ngo turakundana nidukundana
bivuze ibihuhusi sivyo nta rukundo ruhari hagati. ibyo bazovuga ni byinshi reka jewe nawe bazokuma usanga ndi umugore abereye abagabo benshi Bakuma kangahe barigeze gukunda. none wumva bitwaye Ahubwo abantu benshi ndaguye nagarutse. bitwaye n'abandi bazozana kandi bose karibu nongirene ntangwana atari ibyo ubona shira nditeza kubitahura atabitahuye nawe Oya gusa ikintu kimwe twovuga hari ukuntu abantu iyo begeranye cyane bari kubakorana baca batambuzana ibintu ngo barakundanye ibintu by'inkundo. muvuga ibyo mushaka Sio bien. nayibonye nayibonye mbene he mbene kuri Facebook bapostinze ibintu by'iwanje nyine nawe sinzi couple yanyu iriko iravugisha abantu benshi nta makouple bavugisha yari ko ndabona ndavuga iyi couple yanyu ibihuhusi nyene nayo bivugirwa mu bihuhusi nyene bivugirwa indani mu bantu mu bihuhusi urumva nyene iriko iravugisha rero nibareke kwirushasha ati zarenganye ko rozingana sivyo ne umunsi nerazoshaka zo mutugaragariza umusheri we mu mwanya ataramugaragaza ndamwemera nzoreka kumugaragaza yego gihe nikiragira nakunda kamera yo mana sawa niyo ushikiriwe ese ndakubaze okay dusigaje ibibazo bibiri cyo sibenda guteranya uri muri abahungu b'abahehesi cyangwa uri muri abandi bagereranye cyangwa uri mu ngo badakomeye nabuze ikibazo neza kubaza ibyo numvise byose ubwire aho hatatu uhagaze oya ndakomeye ndakomeye uri muri bamwagereranye ushanga umuhehesi oya si n'umuhehesi ahubwo ndi muri babandi bakorera ikintu mu mwanya wacu unajua ibi bintu by'inkundo sivyo kujana n'ingeso ibintu by'inkundo mugabira ruhisha cyangwa nabivemo wani ubona ho ruhisha niyo mpamvu rero genda nabitinya cyane sindafamu mugabo urabona kujana n'ingeso nagiye mu rukundo canje sharugumemwe hari ukuntu bakugize fresh kwe uganda vuga mu ndimi uko yani uko vizuri mama ute mu mutwe mu mutwe hose gute urukundo rwana gatije sangwe nagaseje sabigeze umwana atagata amahoro nyine atuma umuntu atagata amahoro akwemera cyo matwenga je mugariko namye ngihe nari single none mwe bari mwarase kunkunda mwibaza kuzora ngo nkunda mwebwe je ara maguru mfise ko bari abagukunda mugavye byaranse gose urumva baragukunda ukanga none ujiste nanje gukunda umuntu akunda gaje se biragoye none wumva aritwe twanka kugukunda ko ari abagukunda ukanga ahubwo n'utarushobotse no barahari nkanga kubera ufise je nakunda sindakubesha none ndakubesha kubera gutesha umwanya wiki nasi ngo ndumuna nesha umwanya nanje impamvu nkiri singu ubu sishaka kubesha abantu bakobwa babandi urumva mu gihe cyaje nicagera ko nabijana mwa gahararo ngo nera mu rukundo ko birababaje gukunda mugahebana n'umuntu nyuma ukazoma ngo ndinga kuri kamera ko nera sumushira yanditse je ni namuronka rero nisi yose zo mani razi rero ndunda ndavaho ndisingo kugira bizonyorohere n'ikibazo babamevye canke n'abahevye nahindura sije mu ndisingo kandi naramiye ko mfise umushira cagenda gute uzotugaruka ngaho babwire ati buriya rero mwabantu mwe byanze gose nuko bimara mari ashaka kubaza ngo none wawe ndi byagenze gute Hezi, je singu rukundo ruhera ni mbabara. Okay. Ikibazo gikurikira ni iki? Hagati hebe by'inkunda. Tuze biretse. Ikibazo gikurikira ni iki? Umuntu agukunda utamukunda. N'umuntu ukunda batagukunda. Aho bantu babiri. Ninde wobana nawe? Aho hantu rero akabazo ndagafise nanje. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo bana n'ujya gukunda udakunda mugabo nanje umuntu ankunda namukunda kubana mu ndu vyongora ko yose rukajya ngatangura kurira tarataje kuryamana n'umuntu rero tiyumvamo navyo mwijoro zakora kacutanga sanga ari wawe ndagona akamoteri bicabigorana utaramukunda cagira kakagona ariko aragona ukazifata acayemera mu kanwa cagira baracakavya nuko je no bishobora uzibizo kubwire Justin birababaje kandi nta rugo muri izo zingo zibiruvuze nta rugo namwe goroshe no kubana n'umuntu ukunda batagukunda uravunika umutima uravunika ugasaza mu mutwe ivyumve bigasaza ukagenda ukiyanga kumva menga abantu bose bakwansi kandi barukwiye kuba ufise umuntu agukunda muri make duhagarare hinone ko mbona byose byashoboze udoduhe basi aho abo mu baboneka gake mugabo azoboneke basi bari umengo bari je nishingiye kumengo baracahari nanje nishingiye ko turahari urizewe cyo cyane ndinda nahomera kuri kamera ahubwo baranandoze aha nagafuko ndimwe canka dai ni bien ni bien okay icanyuma hama turangize Jambazi
just Mm. ukura ndaba usanga turi abagenzi ivyanje usa nk'uwunzi umanuye iki ikintu kimwe noguhanura ushingiye mu kazi kawe abaguca intege bihoze focus ku nyungu zawe ama dushingiye mu buzima busanzwe ugomba kugwana ugaharanira abana bawe babeho neza nico kintu ca mbere ugomba gushira imbere kuko ubu nibwo butunzi ufise hama tugiye mu rugo no mu nkundo ntuze uhara wihute kurabona ibyabaye ubwa mbere bikugarutseko byo bari ibintu bibi cyane urumva uze hagere yaho uvuga ati ndashimye kuja muri iki kintu maze kubona ati ko byose uwo turi kumwe avyujuje mu bintu manuye muri ivyo bitatu manuye benshi nege ndavyihoze ako kantu niko kahora kamera nk'akaso ugasanga ibintu biko birambangamira nkunze mwanya cyacu binwa ko agenda umuntu nyene mu mutwe ndi free igikunze n'amahoro kidakunze n'amahoro ecereke abana bo abana ni ngombwa mani baharije naho no banahari naco bitwaye nibo bambere niyo shingano ya mbere mfise nk'umuvyeyi kandi zoteza kwitaho gushika mfura Ica gatatu nashumbwiye cerekeye urugo mani iyo shingano songo ndayiriko je sinza kwihuta gahunda nayihari yo kwihuta nayihari ariko yo gukora ubukwe sinzoja kwivuguruza ariko usanga ndagukoze canke sindatabwonkoze cyangwa nacikira kubera nansiguro byose birashoboka ubundi urugo n'abantu babiri bahuje imitima mariage nayo ni ibintu ni ya migenzo dushitsa kugira ngo dushimishe abavyeyi canke tububahishe murakoze cyane abakunzi basenga media turabashimiye twongera tunababwira ko mukunzwe cyane turasubije jambo sisi Antukavrema nafurahi sana tu guys ibintu vyari amavuta ibintu vyari bitesa vyari biryoshe cyane so nizere ko abantu mwese muza gukurikirana kino kiganiro muragikunda ko ikiganiro gitesa gitwika kirimo ibirungo ibitunguru bijya byose dusanzwe tumenyereye so rero nimba uryoherwa n'ibiganiro dukora kora subscribe kugira uzokame warose no notification za Senga Media buri munsi so merci beaucoup turabakunda cyane ya